Naho iyi nosi yacu iryoshe ariko irashaje. Abantu benshi bemeza yuko isi yacu ari nziza, iteye imbere, ijijutse, ifise ubwenge buhanitse bwo ku rwego rwo hejuru, yubatse neza, itameze nk'isi ya kera. Ariko inosi yacu irashaje. Abantu baba kw'isi ubarebeye inyuma, ubona abagabo n'abagore, inkumi n'imisore, abatama n'abatamakazi, abana n'impinja, basa neza, bambara neza, batakigenda n'amaguru, batakigira umwanda mu mutwe no mu mpuzu. Ubona abantu barya ibyo kurya biryoshe, biryoheye akanwa n'ururimi, biryoheye n'ijisho. Abantu babona n'ibidiplome byinshi, bariga amashuri menshi yo ku rwego rwo hejuru cane. Isi uyibonamwo ibihangange byicaye muri za biro, bitunganya ibibazo bikomeye, abanyabwenge bafise ubuhinga bwa none bwo ku rwego rwo hejuru. Utembereye mu bihugu byateye imbere cyane, uhasanga ibisagara biteye ubwoba, ibisagara biteye imbere bya kijambere, amazu agerekeranye, ibiraro bigeretse ku bindi, ubuzima bumaze gushigwa mu buryo bw'ubuhinga bwa none, ibisagara byubatse ku rwego ruhanitse, ku buryo mbere hariho n'ababigeramwo canke ababibamwo basigara bakubwira ati wa munezero Bibiliya yari yaravuze, ngiyi ya paradizo imwe Yesu yari yarasezeraniye abigishwa biwe, ati twamaze kuyigeramwo, mbere jewe niyo ndimwo, ati ntabwo mwabimenye mwebwe mwasigaye hakurya. Abantu bafise amafaranga menshi, hari abantu birirwa mu birori byo gusesagura amafaranga, birori bitagira impamvu by'imfabusa, za miliyoni zigatikira, abantu bakirirwa baseka ubusa, ariko abandi bantu bababaye ku isi. Ariko nubwo bimeze gutyo, Yesu yari yaragize ati mu gitabo ca Luka igice ca 18 umurongo w'8, yaravuze ati mbega aho umwana w'umuntu azozira azosanga ukwizera mw'isi. Iki kibazo ni ikibazo c'inkoramutima. Naho iyi si yacu uyirebeye inyuma isayangana, abantu tugendana za telefone zidufasha korosha ubuzima, za gari ya moshi zo kwiyunguruza, imiduga, indege n'ibindi byinshi abanyabwenge bo kw'isi bariko barashaka gukora. Ariko Yesu we warebye hirya y'amarido, hirya y'ibisayangana bituryoheye, we yarabajije ati mbega nzoza sanga isi irimwo kwizera. Imiryango myinshi irababaye, y'amazu meza, byaba imodoka, byaba isagara bikomeye, bya birori bimwe biryoheye amaso, babantu ubona kuri za TikTok na za Facebook na za YouTube bambaye neza, basa neza, ariko imiryango bataha mu muriro, bakawuraramwo bakawugororezamwo. Imiryango myinshi ibayeho mu gahinda. Ntabwo gusayangana kw'isi kwazanye amahoro mu miryango myinshi iri kw'isi. Abagore bararira, abagabo baraganya, abana baricuza kubona baravutse. Abana bo muri ino minsi bahindutse intagondo, bagarariza ababyeyi, bumva ko aribo bafise ubwenge busumba ubw'ababyeyi, barashaka umwidegemvyo, bakora ibintu bumva bashaka. Indero irimo ikibazo. Ababosi n'abakozi babo bamana amatati, uranyivye, umpemba make, ubikora nabi, nabo ntabwo bafise amahoro. Isi yuzuyemwo urwango, n'abavukana ubu barankana, kanatsinda n'umugabo n'umugore babyaranye ubu barankana. Urebye urwanko rwuzuye mu bantu, urwanko rw'intara, urwanko rw'urwego,
urwanko rw'amoko, urwanko rw'ibihugu. Isi yuzuyemwo urwanko, hakaba huzuye ijambo Yesu yari yaravuze mu gitabo ca Matayo 24 umurongo wa 12, aho yagize ati kuko ubugararijwe buzogwira, urukundo rwa benshi ruzotimba. Isi yuzuyemwo abantu bambara nabi. Ubu kwambara byataye umugambi wabyo, ahubwo bihinduka ikindi. Aho kwambara ubusa ari byo bigezweho. Uwambara neza yitwa nko mu misozi, umuntu atagenze ibihugu byinshi, umuntu adateye imbere atajijutse. Ico ni icaha abagenzi. Abantu benshi ntabwo banyuzwe. Iyo urebye abantu b'igitsina gore buzuye mu isi, bari bakwiye gukorera Imana bakayihagararira, bambaye ubusa ku mbuga, bakora ibintu bihanitse, ingohe baramoye batera ku izindi, imishatsi bashaka iyindi, abantu barashaka gutukura, abantu barashaka gutera ku mubiri ibindi bintu, barashaka ahantu hose bahatobore. Isi ntabwo inyuzwe. Amafaranga nayo yahindutse ikibazo. Ijambo ry'Imana ritubwira yuko gukunda amafaranga ari wo muzi w'ibi byose. Ntabwo amafaranga ari yo muzi w'ibi byose, ahubwo kuyakunda. Abantu benshi bari ku isi, amafaranga yabahindukiye umutego. Umuntu yokwica kuziza amafaranga, arahimuka kubera amafaranga. Inshuti ziratata zikankana kubera amafaranga. Abantu basigaye barondera amafaranga no mu nzira zabujijwe, zemewe n'izitemewe. Ico umuntu gusa bashaka aronka amafaranga. Kw'iyi si yamaze kuba gutya, naho iryoshe ariko irashaje. Urebye ibihugu byateye imbere byo muri Afrika n'Uburayi na Amerika n'ahandi ku isi, abantu baranyoye ibiyayuramutwe, bibahindura ibimuga, bibahindura abakehabwenge n'abasazi, bari abagabo bakomeye. Ibyo ku bantu bagenda mu bihugu byinshi barabizi, biteye agahinda. Ababyeyi babyaye muri rino herezo ry'isi bazoba abantu bagowe, bazogendana ibikomere n'ibisebe byo ku mutima, kuko kubyara bizohinduka isoko y'agahinda hakuba isoko y'umunezero. Isi yuzuyemo ibyaha by'agahomamunwa, uburaya, ubumaraya, ubusambanyi bwo ku rwego rwo hejuru. Abasambana bahuje ibitsina, ari abagabo canke abagore, abasambana n'ibyuma, abasambana n'ibikoko, abasambana n'abana babo, bashiki babo, n'ibindi byinshi biteye isoni. Isi irimo ibinyobwa byica ubwenge n'umubiri, bidandazwa mu masoko, bidandazwa mu mabutike ari ku isi, amatabi. Biratangaje kubona ikintu canditse ko ngo kirica, ariko abantu bakakigura bakakinywa. Urebye inzoga ziri ku isi n'abantu ziteza indwara, biratangaje kandi birababaje. Urumogi n'ibindi biyayuramutwe byinshi byuzuye kuri yasi mubona isa neza. Amadini yari kuzoba umuti wa bino bintu, nawe yahindutse business. Abandi bari mu mahiganwa yo kubaka ibisengero binini, nta kubaka imitima y'abantu. Ugasanga umuntu hakukuronderamwo agakiza kawe, kuronderamwo amafaranga. Abantu bagukorera Imana bakoreye amadini, hakumenya Yesu bamenya abapasitoro babo n'abadadi n'abavugishwa babo. Ibyo biba byujuje ubuhanuzi, aho Yesu yavuze ngo abanyitangiye imbere bose byari bisuma n'abambuzi. Isi yuzuye ubugizi bwa nabi. Ibihugu byinshi nta mwidegemvyo uhari, abantu baricana gihoreya. Usanga umuntu atinya mugenzi wiwe kubera ubugizi bwa nabi bwinshi. Iyi si naho iryoshe, uyirebeye inyuma, giye mu mahoteli akomeye, ku maplage, ukagenda ahantu hatandukanye, ubona isa yangana. Bakweretse amafoto y'ahantu henshi hatandukanye, abantu baravuga ati isi yabaye neza ariko irashaje. Umuntu arababaye,
Yeremiya 12:12 handitse ngo nta muntu n'umwe afise amahoro hereye ku bakomeye ugashitsa ku baoroshe. Isi yahuye n'ikihe kibazo? Ni igiki gituma dufise ibintu byose? Ubu kurima ntabwo bikirimo imvune, barabyoroheje. Kwiga ubu biroroshe, kwiyunguruza biroroshe, kuganira biroroshe. Ubu ibintu byose by'ubuhinga birahari, ariko ni kubera ikisi irimo imivurungano, kubera ko abana n'ababyeyi barimo ibibazo, kubera ko umubanyi yahindutse ingorane, kubera ko umugabo n'umugore babana ubugeni buraba ariko abantu ntibabe barishuwa yuko ibyo bintu bizoranga, kubera ko abantu bicurikiye, abantu barara bararira, abantu bagenda basuhuza umutima. Ubara abantu bagenda bidodomba mu nzira, umuntu akagenda yidodomba yivuganya. Abandi ugasanga yagiye ku biro ajanye imodoka yiwe agataha n'amaguru cyangwa agataha yitahije, akibagirwa imodoka ko yari yajanye ku kazi. Abantu basigaye bibagirwa, akagenda gutora ikintu kandi ico kintu agifise mu ntoki yari yabyibagiwe. Hari n'umuntu muhuru ukabona aricaye mw'ibarabara akabanza akandika hasi, mukanya ukabona arahagurutse aragiye agenda kubita urutoki. Nakababaro. Abantu benshi bariyahura mu bihugu kubera barambiwe n'ubuzima, batabitewe nuko batajyama ku bitanda byiza, bataba mu nzu nziza, badafise akazi keza, badafise amamiliyoni ku makonti, babuze amahoro. Ayo mahoro ava ku Mana gusa. Isi buze Yesu ntigira Bibiliya mu mitima, naho iryoshe ariko irashaje. Imana iguhe kumenya yuko isi buze ikintu gikomeye, arico kumenya umwana w'Imana, akamenya Yesu, abantu bagahinduka. Ibyo nibyo byoba gusa umuco w'isi. Nayo ubundi bisayangana tubona abantu barabiruhiyemwo. Imana iduhe kubyumva kandi ufata ingingo nziza yo muri ubu buzima.